Yesa. Ego bakunzi bacu, bakunzi bakoresha umwanya media, muri fresh mumeze neza. Ni wa mwanya mwiza wo kwakira Ariel wayz aho kuva mu gihugu cy'u Rwanda yaje yaberewe neza cyane, ameze neza cyane. Madrid ariko tentire mbaye neza kiniga Landry ariko aratubanira kwegera ariko birakunda Novich wamwakiriye neza n'iteka. Yego mushitsi wacu yamaze gushika Ariel ndibaza dukorera ngaye go mukanya ko baragi ifoto. Ego aba n'aba artist ego karibu kwanza aba n'aba artist muzo performingana witwa Thompson witwa Arnovich witwa la famille ababiri sawa twagiye rero ego Ariel wayz kaze kandi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho novuga neza yuko ari incuro ya mbere ushitsenga mu gihugu cy'u Burundi. Ndashaka kumenya Ariel wayz yumva gute kubona ashite mu gihugu ciza cy'u Burundi. Ariel wayz abaririmbyi bazokorana igiteramo arabazi neza yabiteguriye gute? Ariel wayz ndishimye cyane, murakoze cyane. Nishimiye kubona mwese muri ahangaha. Ndashimira media yanyu kuba yafasha kanyi kaza kunyakira ni by'agaciro. Ikindi abahanzi barimo bazamfasha gususurutsa abarundi ndabazi, nagize akanya arabona nsanzwe nzi D1 nsanzwe muzi Dramati nsanzwe muzi wait ni benshi Thompson you know Arnovich la familia you know bose nafashe umwanya ndaba checking out and I really like what I saw so I'm very excited. Harashyushye ndashyushye nuvuga ngo ni imiriro and ikindi kintu only good music. Ego rero kandi uraje mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyarwanda bagenza baherukino ndetse hariho nabagiye bitameze neza. Wewe witeguriye gute? Nta kibazo n'amahoro menshi Ariel? Njewe na mahoro ni experience yanjye ku giti cyanjye. Ngiye naje kubaha show, naje gutaramana namwe. I'm here to make friends. I'm here to make more fans. To connect with my fans. So everything is positive, no matter what happens. Yeah, I'm here to kill it. Ariel wayz mwahawe ikaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nibaze neza yuko mwashoboye kwakirwa neza kandi cyane. Akabazo kanje nibaze neza ko karaba ku bikorwa vyawe cyane. Abarundi barakwiteguriye bimwe bihagije bivaye n'ukungene bakunda ibikorwa vyawe. Ariel wayz witeguye gute guhasho abarundi? Mbega abarundi badugura no mwanya bumva iki kuva kuri Ariel? Bitegure amajwi meza ariko ntibishinge iryo mvugisha atagira ngo ko mvuga saraye ntabwo nzaririmba neza. Bitegure vocals ziri on point, bitegure vibes, energy, bitegure kurya show nanjye you know nagari ngenyine nabo ndabakeneye kubabona. Yego twitege ko Ariel nyuma y'igiteramo aje gukorera hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nta korabo ashobora kuba afitanye n'abandi baririmbyi b'abarundi ngaha? Ntago zabura ni nyinshi cyane. Abantu benshi bakorana nabo. Yego tugire ku bikorwa uheruka gusohora EP ndetse ubona neza ko ari nziza ariko bivanye na chat trending iyo biriko ubona neza ko abarundi yarabashikiriye canke hazava habashakina usanga uri kurikorana kuri stage abafanzi batari ko baragutara bivanye ko indirimbo zikiri shasha. Well twe nk'aba artiste ibintu byose birashoboka ariko iki ni impamvu naje hano abatabizi babimenye. Yes, nk'umunyasoko bya Flavor Manoti promoter sinakubwira ngo ndakubaza ikibazo ariko ndashaka utumirira abantu utugira akantu kazomotiva abantu kugira ngo bazoze Rovenef kurisha DDP. Good luck baby nubwo wandetse vuba huha let me hope you kugikunda like I do tell me now speak louder.
like I do. tugeza Yes, ukiranga nyene tumira abantu bazoze. uko niko ibintu biriko biragenda, uko niko ibintu bibandanije bigenda. Umwigeme kuva mu gihugu cy'u Rwanda Ariel wayz arashitse neza arashitse aho igiteramo buca kibera kuri Jardin du Peuple mu Burundi, aho ari igiteramo cha VIP. Ni igiteramo novuga neza yuko ubona neza yuko acateguwe ku mice ibiri, Hitop TV 1 hamwe na La Familia ni misori isanzwe ikora umuziki ngaho wacu Burundi nyeze, ndetse ubikora neza cyane. Aha rero tuvuye ngaha dutaha, ivyo taramenya neza nuko sinzi ko haza kuba conference de presse kibure biza kugenda gute, ariko umushitsi wacu uko niko ashitse, uko niko bigenze. Abaririmbyi bamwakiriye ni Thompson the Voice Killer, ni La Familia bamwakiriye, ndetse ni na Arnovich nibo bamwakiriye kugwa c'indege. Abigeme beza cyane, demu Farandri promoter Krista na mugenzi we ari mu bamwakiriye, nibo bamwakirana ugweze, bamwakirana iteka, ibintu ndetse bigenda neza cyane. Aha rero tuvuye ngaha turagiye, ibindi mugumane natwe turabimenya mu nyuma kandi biragenda neza cyane. Ishusho mpa umuziki w'u Burundi ni ishusho ry'ibendera ryacu ryiza ry'igihugu. Iyo riko rirahungabana akenshi mbabona umuririmbyi wo mu Burundi, kuko nimba uze amabendera meza dufise muri East Africa, u Burundi bwacu burimo. Rero ibendera ryacu ko rirahungabana nanjye amabara ryayo usanga rihungabana neza, niryo shusho mbonamwo abaririmbyi b'abarundi. Ikindi naco mbonye umuririmbyi wo mu Rwanda aje ngaho iwacu mu Burundi, kubwanje ndaryoherwa kubera ko ni ubusabane canke ni ukunywana hagati y'igisa c'imyidagaduro cyo mu Rwanda n'ico mu Burundi. Kandi mu Burundi haragendwa, mu Burundi hari amahoro, mu Burundi dukunda ambiance, turaryoherwa cyane. Abanyarwanda ko baratwumviriza, mbere n'abanyakubahwa bacu basanzwe barongoye igihugu baherutse gucisha ku mbuga zabo bamenyesha yuko Uburundi bwacu ari nyabagendwa, aho ubona ko n'imipaka bayuguruye. Abanyarwanda muze muri benshi, tuzobakira neza, twe turakunda kuryoherwa. Ni nkuko hari n'ibindi biteramo bitandukanye abarinzi b'abarundi bako barategura muri ico gihugu, sino mu Rwanda gusa, za Tanzania hose. Nanye n'icubahiro wacu mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ni wasanzwe waramutswa East Africa Community. Ndagushimiye cyane my brother, ndabakunda cyane. Landry promoter ingo gatoyi, mu bisanzwe twe dusamikiye ago hagufi, dusamikiye ago hafi, ariko hari ibintu bimwe dushaka kumenya kuri Landry promoter. Landry promoter vyamutwaye uburyo bungana iki kugira azane uno mwigeme Ariel wayz? Ntivyantwaye uburyo gusa, vyantwaye n'umwanya munini wo kubaka izina. Asante. Wende ibindi navyo bitubwira hanyuma. Akunzi bakoresha umwanya media mu bisanzwe Landry promoter urabona neza yuko yashushe cyane dusamikiye ago hagufi, ariko bimwe mu byo yasiguye yavuze neza yuko ari ukwagura imipaka, ari kugira ibendera ry'igihugu ribandanye rihungabana mu makungu, ribandanye riduga hejuru. Rero iki giteramo ni igiteramo kizoba ku munsi wa gatandatu, nimba nihenze ku munsi wa gatandatu, igiteramo kizoba kimeze neza cyane, kiri VIP, igiteramo twitezemo bitangaza bigiye bitandukanye, kuko abatumire n'abaririmbyi mukunda cyane, mwakunze cyane, ba D1, ba Dramati, ba Thompson n'abandi n'abaririmbyi bakomeye cyane nka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero uko niko bigenze niko bibandanya bigenda, ivyinshi muzobibona mu giteramo. Reka twihute cyane dushike aho baduteguriye, ibintu bigende neza. Turabakunda cyane, bye bye.